ndagukunda cyane. Sinzi ukuntu bita mparure 1 2 3 mwasohokeye mu rupangu. Mugabe ngenze gute? Meze neza. Ahejeje gukanguka. Nashaka kuja kuraba. Nakibazo. Ubu mvumerewe gute? Ubiko biraza nisaba bukebuke. Muri bandime ko nabamenye. Oh, hego. Nitwarine, nkaba ndi umugenzi w'umuhungu wanyu Juste. Na Juste ari. Tudeje kubona kuri telefone yarambwiye ko ari mu nzira. Umwe n'umwe yaza kubona ashitse. Ndabatara bwa mbere ndababonye. Yego. Igihe kimwe twaretse kubona kwa muganga.
mama uyu bamwita Nora umugenzi wanje mu gihe warugwaye kitari gito uwe twari tumaze iminsi tubana yego yasanze ku kazi tumuha akazi tuba abagenzi kugeza naho nza gusanga afite ibibazo murabizi nawe ukuntu wandeze wanyigishije umutima mwiza no gufasha abandi bantu mu gihe bagowe bishoboye rero nabonye ko umufasha ntiyari afise aho kurara naho kuba nce ndamuzana muhira cyo turabana rero iminsi wari umaze kwa muganga tumaze iminsi tubana ngaha yambereye umugenzi mwiza amakuru yose twaracanyemo kandi no kugira ukire afisemo uruhara rukomeye cyane rero ni umugenzi mwiza pe nabonye uri kuramuraba cyane naho mengo nyine ariko nyine byo bimvikana kubera ko ntawe wari uzi Nora mama wanjye ndabizi uramuzi Nora warakoze cyane murakoze nanjye karibu kandi mama mugabo rero we ndabizi ukunda gukora muganga yambwiye yuko utaroroherwa cyane ku buryo ushika ukora ibintu bikomeye ibikorwa bikomeye kandi ugomba gufata imiti ku gihe kubera ko ugiye ugenda gukora ibintu bikomeye utaroroherwa usanga uciye usubira kuremba kandi nubwo usa n'umuntu wakize ariko ugomba kwita ku miti cyane je nyene nzogerageza ndakuba hafi bishoboka kuri muvyeyi wanje Nora kufise amashakoshi ugiye ufite juste uribuka mama nakubwiye yari yandeze umwe naje gusaba amafaranga icagiye yego ujye rero nayo namusezeraniye ko niyaza kuba mu Burundi uzoca ngenda tukabana ubu rero yaramaze iminsi abinsaba nabonye umenga nico gihe rero kugira ngo ngende dushoboye kubana nawe nta kibazo Nora birumvikana ko yabigusabye kandi ukaba warabimusezeraniye kera urumva nyine ugomba kugenda mu kabana ugashikana isezerano ryawe je nibaza ko atakibazo kandi nongere nanjye ndagushimire ku bwa buri kimwe wankoreye nukuri wambereye umuntu mwiza wambereye umugisha aho ugiye hose Imana iguhezagira jane n'ibiganza by'Imana uzuhezagirwe mu byawe ahubwo nije nabashimira juste nije nabashimira mwaramfashije nari ngowe mwambereye umuryango mwiza mwaragerageje kunyitaho ko mwari mushoboye nukuri ndabashimiye bivibwe na mutima wanje kandi ndabakunda cyane ntabwo ngiye kure ndi ngaha nyene hafi mu gisagara nyine bakumbura nziza kubaramutse kandi sinzi nabakumbura gusanzura naza kubera ko turamaze kuba famille rero muvyumve ko ndabashimiye kandi Imana ibandanye ibampezagirire Imana ishimwe ko ivyo twasengera byabaye urana ko mama yakize kandi nizeye ko azobandanya imeze neza
reka je ngiye kurondera amakara kugira ndabe ukuntu nocana turondera ifungurwa. Ume hano ahuje gukora ibintu bikomeye sibyo wansezeranye. Muvyeyi mwiza. Nsawa Majeste. Nsawa turashima. Ndabona hatoye akamitende. Nukuri biriko biraza kandi mwarakoze. Mungu wanje yarambwiye ko ari mu mwandi yamara mu bitaro. Oya nibisanzwe. Uko inosi bisaba gufashanya. Rero ivyo ni bisanzwe cyane. Ahubwo Imana ishimwe kumeze neza. Hama narifise ikintu numva ashaka kubaza. Oya tushaka kumbaza ndabizi. Ushaka kumbaza ko wa Mungu wa Registe ari wa mwana wawe nakwiye. Yego niwe. Ari mbabarire cyane impamvu nakwibye uriya mwana wawe. Hari umugenzi wanje yarafise ikibazo n'umugabo we cyo kutabyara. Birirwa bashikwana buri munsi. Mu nyuma za kungisha inama ambwira ko agomba kuvura umwana. Niho amfatishije urya mwana wawe naciye ndamwibuka. Kubera ko narindi mu bibazo kandi ari nkeneye amafaranga. Byabaye ngombwa ko ndamushira urya mwana wawe. Arine burya mugore yanse gutora umwana. Naciye nkaka kwa muganga ngo ndagusubiza umwana wawe ndakubura. Burya maze gukubura naciye namuhira ko umugabo wanje tutahuza cyo tangura kuntuka caranyirukana. Ugarutse gukora iki ngana? Sinakubuje kugaruka. Beho mwana bamukuye. Konzo waje bamusize ngaha. Nuko nataye mu barabara bamutaye. Ubu rero wabonye mu rugo kwa bosi koko ari mu kigo cirerero. Uzana abana bose utuyenga hamwe barabara. Mbe no muhungu cyane no mukobwa. Sheri no muhungu. Ubwo we urumva urafise amatwi canke ntiyumva neza. Ni kangahe twa matwashwanye dufu umuhungu. Cyarakunaniye kumvyarira umukobwa. Umviriza. Ubu nyene ugugwana na wewe mparure rimwe kabiri gatatu mwagiye musubiri yo muvuye. Uyu mwana namuteye mu barabara no kuri nta muvyeyi no mwafise. Ntabwo numusubiza mu barabara. Je ivyo sivyo mbwira. Mparure rimwe kabiri gatatu mwagiye. Ukura byumva? Basi genda umujya mwana wanje ngenda mutwaye uzobukotse. Mvuze mbamvuze umviriza we. Numwana wawe wenyene ntitwamuvyaranye. Nawe ndaguha. Unyere genda. Ukuranyu. Kandi udosubire kugaruka ngaha. Wabyumvise? Kuva icyo gihe umugabo anyirukanye kubwo kurinda amagara yanje naciye ndoga ruguru ndamusigarana umwana wanje w'umuhungu ari we Juste. Umwana wanje nasize naramukunda cyane, niyo mpamvu nafashe izina ry'umwana wanje ndagita umuhungu wawe. Ariko umwana wamaze gukwiza imyaka 7 byaciye biba ngombwa kumanuka kwiga umwana wanje. Subiye hamwe umugabo wanje yaba nasanze yarimutse. Subiye kumubona nawe yambwiye ko umwana atigeze amurera, ahubwo nawe yaciye amuta kuko atigeze amukunda, ko
yari umuhungu ashaka ko ndamuvyarira umukobwa, akaba ariyo mpamvu umugabo wanjye atigeze anyiyumvamo kuva mbyaye, yaguma nkubita hagera igihe ashaka no kwica umwana wanje. Hajya n'igihe duhurira kwa muganga nyine nagiye kwivuza yari yarankubise bikomeye. Wihangane cyane, ndumva waciye mu bintu bikomeye rwose, kandi urakoze kumbwiza ukuri. Mbabare kuba naguhamagaye byihutirwa. Rero impamvu naguhamagaye byihuse ni uko ibintu twiyumvira kuri urya mwana Juste ariko kuri sa ushatse kuvuga yuko uriya muhungu Juste ari wa mwana wacu? yego, muri iyo minsi yeze nagiye kureba mama wiwe, aranyiganira byose arabimbwira, cana hanamenye yuko ari umwana wacu. Iyo nkuru ni nziza cyane, irashimishije. None umaze kumenya ibyo byose, uriya mwana Juste muba mwarabimenyesheje? Nta kintu na kimwe azi urya mwana, yaba na mama we naramubujije kubimubwira, kuko niyumvira igihe ntoramenye ko turi ababyeyi biwe ukuntu yitwaye, ndiyumvira ko n'urya mwana niyabimenya ashobora kwitwara kujya kwa Nora. Muganda biravye neza ujya wewe bamubona mpenga aciye bugufi, menga n'umuntu atekereje yumva, we ngira nitwaye mubwira azovyakira. Igikuru nuko urya mwana yobimenya mukabimenyesha, hanyuma tukaraba ico gukora. Bamirungu rya kwishi Juste basi kwa mugura na venga Aline. avela kutolamata To kuri ndahomvye, ndabaye jemera kwa muzi tuvana, ambwira ngo ndamuha adresse yawe tuba, senze ko yoza kuturamutsa atari hondi. Ndahomvye n'ukuri urya mugore naramukunze cyane ma, kimugore n'umwana mwiza. Ibaze umuntu ashobora gufasha abantu atabazi, urya mugore n'abantu bake bakwinose bakora bijya bintu nk'ivyo yakoze. Nukuri urya mugore Imana yivyumve neza ko ndamusabira umugisha ahari hose. Ma ndagusaba ikintu, ni worohe ko tuze dufata umwanya tuje muhiriwe tumushimire, kubera ko namwe tutagiye kumushimira twaba turi nashimye. Nene tugendiwe tumwereke ko byadukoreye twabyakiriye neza, tumwishimiye, ndetse nimba bishobotse n'Imana izo bayejagije akantu tse tumushira akantu. Hama reka manze neke turaba ukuntu dufungura. Karibu. Abandi niho bari? Baraje. Oya, reka tuzoshika uwundi munsi
kubera ko urabye ikintu cyari kituzanye si kinini cyane, twari kubashimira. Urabizi ibintu mwadukoreye ibintu bikomeye cyane, kandi ni ibintu byo gukora abantu bake. Kuba mama ari muzima ndabikesha mwebwe. Rero numvise ko waje muhira uza atariho ndi, ndababara, nsaba mama kuzofata umwanya tuze kugushimira. Nukuri warakoze cyane, Imana iguhezagira kugira wadufashije uzufashe n'abandi. Gusa nukuri nabirenze, ni ibintu bisanzwe, nuko nanje mwari kumfasha ndafise ikibazo nk'iki. Rero gufasha umuntu ibintu bisanzwe, nukuri nibisanzwe gusa mwari gushika muhira. Oya, abandi urabizi ko tutabanye neza, ariko ntacyo tuzoshika ikindi gihe, twabiteguye neza. Aline, Mwari gushika akababona, naze kwibaza ko ndayagana ndi kuri portail. abo bantu ko batinjira bagenzwa n'ibiki? Karibu. Ako untangiye iki? Karibu. Aba ni abantu ho karibu mu rugo. Wa muhungu we nakubwiye gute? Nakubwiye ko nagushaka mu rugo iwanje. Uranyumva neza? Akwa mugore urakwije neza mu mutwe. N'ibitambara bitamisuye. Nakubwiye ko amaso yiwanje umunsi yongeye akarabana nayiwawe. Kuzogiza ingorane. Uraje mu rugo wanje. Yakorekana ibyo. We ntujye mu matwi. We mbirizo mbabwire mwaba. Sinzi nuko nobita. Mparure 1 2 3 mwasohokeye mu pango. Nibaza kugenda je. Bisigura? Hano umuhungu kurafata nabi umwana wanje.